Abaroma 10:14 hati none bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate atawabasiguriye ivyiwe. Kurikira ikiganiro gushika bose bumvise mutegurirwa n'umuryango w'ivugabutumwa ryigwiza mu Burundi Evangelisation Explosive. Amahoro ya Kristo abaganze nshuti bakunzi muduteza abiri. Nitwa Masabo Audrey, umuyobozi w'umuryango w'ivugabutumwa ryigwiza mu Burundi Evangelisation Explosive au Burundi canke EE Burundi. Kaze mu kiganiro gushika bose bumvise. Muri iyi ndwi turiko twiga uburyo bwo gushikiriza ubutumwa bwiza bworoshe kwibuka bugoye kwibagira. Dukoresha intoke zitanu zo ku kiganza kugira zigume zitwibutsa amajambo 5 y'ubutumwa bwiza rimwe rimwe ku munsi. Ejo yari ubuntu. Twakoresheje urukumu kugira ngo twibuke ijuru ko ari ingabire turonka ku buntu, ntirikorerwa canke ngo ritsindigwe. Kuri uyu munsi ugira kabiri dukoresha urutoke rugira kabiri, rumwe dukunda kwita rukomba nkono, akaba ari nago rutoke dukunda gukoresha twagiriza abagenzi bacu. Ubwo rutoke turukoresha kugira ngo rutwibutse umuntu. Bibiliya iragaragaza mu buryo butomoye ko umuntu ari umunyabyaha kandi ko adashobora kwikiza. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ayo niyo majambo dusanga mu cete candikiwe Abaroma igice ca 3:23. Icaha nico cose kinyuranye n'ubugombe bw'Imana, haba ari mu bikorwa, mu vyiyumviro, mu mvugo canke mu nyifato. Kandi kuko turi abanyabyaha ntidushobora kwikiza, ariko ubutumwa bwiza ni inkuru nziza. Hariho inzira yo gukirizwamwo, iyo si inzira y'umuntu, ni iy'Imana. Turakeneye cyane ubuntu bw'Imana kugira ngo dukugwe kw'ivyaha vyacu. Murashobora kugendera urubuga ngurukana bumenyi rwacu rwa Facebook mukunzuzamwo amajambo ivugabutumwa ryigwiza mu Burundi kugira murabe amasanamu asobanura neza ishikirizwa ry'ubutumwa bwiza mu kiganza. Mwakoze gutega amatwi ikiganiro gushika bose bumvise mushikirizwa n'umuryango w'ivugabutumwa ryigwiza mu Burundi Evangelisation Explosive kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu kuri Voix d'Espoir ijwi riremesha. Mushaka kumenya byinshi cyo ku rubuga rwa Facebook rw'uwo muryango aho mwandika ivugabutumwa ryigwiza mu Burundi canke mwakure mwongere murungike ubutumwa bugufi kuri WhatsApp ni ku nimero 77 99 15 6.